n'ibindi bikorwa vy'Imana bitandukanye hamwe n'abarongozi mu bijanye n'ibyo kwiteza imbere mu butunzi hamwe mu burongozi mu nzego zitandukanye. Izo nyigisho rero zikaba zateguwe muri conference yitwa Exponential Conference. Ni conference abagenzi bacu bavuye mu gihugu ca Nigeria bama bagira mu bihugu bitandukanye, n'ubu baje bavuye mu gihugu ca Liberia, aho bigisha indongozi ingene bakwiye kugira ico bakoze cyane bahagaze ku ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere ikibano cabo n'igihugu cose. Rero nagomba kuri uyu mwanya kugira ngo dushobore kubakira biteguwe kuva ku munsi wa gatanu kuva isaha 2 mu gitondo gushika isaha 11 hazoba ari inyigisho ku barongozi b'amashengero n'abarongozi mu bikorwa vy'Imana bitandukanye bizobera hajya kuri Oasis Christian Center iruhande y'Hotel Royal Palace. Ariko kandi bisaba ko umuntu yandikisha abavyifuza bibaza yuko boheza bakaraba bakaza kare kugira ngo bashobore kwiyandikisha imbere yuko bitangura. Hazoba kandi n'inyigisho ku basanzwe bari mu byo kugwiza umwimbu canke abagwiza tunga hamwe n'abari mu burongozi mu nzego zitandukanye. Izoba kwa gatandatu kuva isaha 2:30 mu gitondo gushika isaha 8. Ivyo byose rero bikazobera hajya kuri Oasis Christian Center aho tutakumariba iruhande y'Hotel Royal Palace.